bashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu makuru ajanye n'impunzi, abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda babandanya gusaba abaharanira agateka ka zina muntu guterera kugira ngo abasore bane b'abarundi bahungiye mw'iyo kambi bafunzwe bazira akarenganyo bashobore kurenganurwa. Muri ano makuru twari bateguriye, ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bujumbura inyuma yaho hari abakozi b'ishirahamwe Kamebu bisanzwe ribika imiti batorewe umugero wa COVID-19 navyo nyene muraza kuvyumva. Barasaba kuronswa impapuro zabo z'umutsindo abo n'abanyeshuri barenga 900 bahejeje kuri kaminuza yitiriwe Amahoro no gusubiza hamwe mu gisagara ca Bujumbura. Abo banyeshuri bavuga ko bituye abarongoye iyo kaminuza ariko nta muco barigera baronka. Aya n'ayandi twabateguriye muca muyakurikira inyuma y'akaruhuko gato. N'amakuru tuyahere mu bijanye n'agateka ka zina muntu. President Evariste Ndayishimiye ngo yarakwiye gutwarira bose harimwo abari mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD akomokamwo. Bivugwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka ubu akabajejwe ivy'amategeko agateka ka zina muntu hamwe n'ibibazo vy'impunzi mu runani Sefor Arusha. Abivuga kubera ko abarundi birirwa baricwa atacamira na cane abo mu migambwe CNL na MSD. Idonido narise Mukeshimana. Evariste Ndayishimiye ngo arakwiye guhagarika kwiyita samuragwa kuko abarundi bose barazi ivy'uwo yasubiriye yakoreye abarundi n'abarundi kazi. Muri kino gihe ngo abaye samuragwa w'ivyo bintu nukuvuga ko azoba yiyemeje kubandanya gukorera ikibi abarundi. Ivyo bivugwa n'umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse ajejwe ivy'amategeko agateka kazina muntu hamwe n'ibibazo vy'impunzi mu runani Seforo Arusha. Ijwi giwe tukaba turikesha ikimenyesha makuru Renaissance. Tumukurikire. Abantu bose mu migambwe yose itavuga rumwe na leta cyane imigambwe imwe irya iterukanga idafatanye na CNDD-FDD munda mu mugongo harimwo ikintu naho nyene twovuga ihonya CNL. Nukuri abantu b'abayobozi bo hejuru mu migambwe ku mitumba ku makomine abo bantu nabo nyene bahonye bayogeye. Ivyo bintu rero umukuru w'igihugu nahaguruke yarigeze kuvuga ikintu kimwe ati jewe sintwarira abasendedefte ntwarira abarundi bose natwarira abarundi bose utari umusendedefte areke gutoteguzwa areke kwicwa areke kurenganywa arenganure abese barundi koko areke guma yita samuragwa ivyo ko hava tubona yuko azokomeza ivyahoraho kandi nivyo biko birakomeza nahagarike abese barundi atunganirize bose abasendedefte n'abataribu abahutu n'abatutsi bose abatunganirize cyo kimwe kuko mu burenganzira barangana imbere y'amategeko kandi cyane n'Imana yabaremye ari bamwe nta kuza guhinyuza Imana rero nguzane ivyawe. Abo bantu bitwa banyeganyega n'abandi basa nabo dusavye President Ndayishimiye ababogozi mbere abacisha imbere ya sentare bacira imanza. Uwo mukenguza amateka avuga ko atawozira kuba ari umututsi canke umuhutu canke ava mu mugamba kubera atavuga rumwe na leta canke ngo azire kuba ari umunywanyi w'umugambwe senere canke MSD ngo bose bafise uburenganzira bwo kuba mu migambwe bashaka. Tumukurikire. Yavuze ko gwanye giturire nta kintu kibi gisumba kwica abantu ubiciye gusa oya none kiranazira kwica kuko ubanza gupfa kwarapfuye mu Burundi none wewe uja kugwanya giturire kutagwanya abantu bica abantu urumva aho mu mugamba murazi yuko bamba bavuga ngo bagamba ngo mu mugamba ngo n'amatongo yawo n'ibindi turazi vyari turabizi mugamba haba abantu benshi abatutsi n'abahutu mbere batemera n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ico rero barakibazitsa kandi biraboneka n'ingana batora mu matora biraboneka. Ivyo rero umuntu wari yitwa demokrasi niwo biziye nico kimwe rero n'abasenere n'aba MSD. Abakurikiranira hafi ibya politike y'u Burundi bakabavuga ko bigoye guhanura abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo kuko ico iyo leta ishira imbere ngo nukwambura ubuzima abo bose batemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Rero ngo ivy'igihugu cy'u Burundi guhinduka ngo biracari kure kiretse intwaro ya CNDD-FDD ikuweho n'abarundi ubwabo.
Alice Mukeshimana urakenuye. Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu banyagihugu na cyane cyane abanywanyi b'umugambwe SNL bo mu makomine ya Gihanga, intara ya Bubanza na Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, bafatiye ku bantu babiri bamaze kunyuruzwa n'intwazangabo mu gisirikare. Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye arongoye ikambi y'amajana 2012 y'abasirikare bakorera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Abo banyagihugu bavuga ko bamana ubwoba ku mwanya n'umwanya bashobora kugirirwa nabi. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na Radio Haguruka. Abasenere barageramiwe kabisa, ubwoba gusa uri mu banyagihugu, aho uyu canke uriya usanga ibiyago ari ivy'ubwoba gusa. Umuntu buca afite ubwoba, uko agenda kose usanga afite ubwoba, kuko atabazi ikiri imbere ziwe canke ikiri inyuma ziwe. Umva uguma witeze ko umwanya n'umwanya ushobora gufatwa, uguma witeze ko umwanya n'umwanya ushobora gutangizwa isosiye. Urumva ntawubazi ibihe vyiwe uko bitunganye. Urasohoka kubw'ubwoba uvuga ati ni Imana gusiza kungarura, ntawuja ngaho ngo yijavyare, kuko n'ukudodobereje gusa n'ufise ico mupfa canke n'utashaka kukubona mu maso arashobora no kukudodobereza ugasanga ubigiriyemwo. Ubuzima mu Burundi ubu ni naho Imana nyene, ni naho Imana, kuko urwanko rwonyene rwotuma upfa. Hagiyemwo iza politike rero urumva hari ibindi bintu, kuko urapfa hatarinze kuba n'amatohoza nyene. Nta kuntu umuntu twumva twobivuga kuko birasiga ubwenge. Rero mu by'ukuri ntakubesha turi mu mazi yatumize kabisa, ntituzi iyo tuja niyo tuva. Ubuzima bw'umuntu no kurondera, muga muri uko kurondera ushobora kubigwamwo. Nturi bugume mu nzu nk'umuntu w'umugabo, uri oblige yo kuja hanze ukarondera, mugabo usanga ivyo ukora vyose ari ubwoba gusa. Igihugu c'Uburundi ni hamwe ho kuba uri umuntu aza nayo ubundi uhati kabisa. Dufatiye ku burere uko buri, ni ukuri turabona umuntu yitwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye aho abangamiye akarere ka Mutimbuzi na Gihanga muri komine Bubanza. Aho hantu harahabangamiye rwose, aho amaze no gutwara umukuru w'umugambwe SNL muri Mutimbuzi, akaba amaze no gutwara umuntu yitwa Diomede Iburinga Gihanga muri komine Bubanza. Ubu atawuzi irengero ryabo. Turi ubwoko bw'Abarundi buzirana na bakaryanisha muryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Seruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza Abarundi. Tururwaruka rwamarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamiza akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Mu makuru ajanye n'indero hamwe n'intwari bereye, hari abanyeshuri barenga 900 bize kuri kaminuza yitiriwe Amahoro no gusubiza hamwe iri mu Bwiza no mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Université Paix et Réconciliation IPR bivugwa ko ryashinzwe n'umuhisi Mohamed Rukara muri kino gihe batabona iyo bagiye guta umutwe bivuye ko babuze impapuro zabo z'umutsindo. Ngo barituye iryo shure naryo rikaba ribabwira ko zikiri mu bushikiranganje bw'indero ngo zitarasohoka, yamara naho nyene ntibigere baronka umuco. Inkuru na Jeanette Kamikazi. Kuva mu mwaka wa 2017 gushika n'uwo munsi abanyeshuri bize ivyo kuvura muri kaminuza yitiriwe Amahoro no gusubiza hamwe Université Paix et Réconciliation iri mu Bwiza no mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura barenga 900 barabuze impapuro zabo z'umutsindo. Abo banyeshure bakavuga ko iryo shure bize ko ribabwira ko ziri mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ariko zitarasohoka. Yamara bagerageje kubaza muri ubwo bushikiranganji naho nyene ntibigeze baronka umuco kuvyerekeye izo mpapuro z'umutsindo zabo. Na iryo shure bikavugwa ko ryashinzwe n'umuhisi Rukara Mohamed yahoze ari umuhuza w'Abarundi. Nk'uko amakuru twashoboye kuronka bivuga, abo banyeshure barimwe abamaze imyaka 4 batararonswa impapuro zabo z'umutsindo. Abo bose nk'uko amakuru twaronsa bivuga uko bari mu mapromotion 6 bakaba barandikiye umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi agashika
gukora kuri kabiri kose yamara bakaba batigeze baronka inyishu yobahumuriza canke ikabakura ku nzira bakavuga ko bibatera umubabaro kubona ko abo biganye biza ahandi bamaze gutera intambwe mu buzima bwabo bakoresheje impapuro z'umutsindo baronse mu gihe bobo batagirayo bacira nayo bamira ngo nigituma abo banyeshure bihebuye cane muri kino gihe nuko iyo kaminuza yitiriwe amahoro no gusubiza hamwe Université Paix et Réconciliation yari mu makaminuza 9 yari yasabwe kudasubira kwakira abanyeshure bashasha kuva mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2018 gushika atunganije ibisabwa mu gihe ayandi abiri yari yarahagaritswe ivy'imfatakibanza n'ubushikiranganje bw'indero yamara abo banyeshure bobo bakavuga ko bitategerezwa gufata abariko bariga ico gihe mu gihe vyavugwa neza ko iyo kaminuza yategerezwa gufasha abanyeshure yari ifise gushika bahejeje kaminuza bakaronswa impapuro zabo z'umutsindo iyo kaminuza ikaba yari yigishije ivy'ubuvuzi ibiherewe uburenganzira n'inzego zibijejwe ari naco gituma abanyeshure batumva igituma biciga ubuzima mu kwimwa impapuro z'umutsindo bakoreye nk'uko tubimenyeshwa n'abo banyeshure nyene ngaho rero abavyeyi babo bana bakaba batakambira umukuru w'igihugu ko yobafasha mu gutora inyishuri y'ico kibazo ngo kuko ahasigaye hose babona ko atanyishu bariko baraharonka twagerageje kurondera abo mu bushikiranganje burabwa n'ico kibazo kugira tubabaze kuri ayo marira y'abo banyeshure n'abavyeyi ariko kugeza kuri uyu wa gatanu tukaba tutari bwabaronke eka n'urongoye iyo kaminuza nyene nawe nyene tukaba twamukenye Janete Kamikazi nawe urakenuye tugume ngaho nyene mu gisagara ca Bujumbura mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu aho tubabwira ubwoba bwinshi burangwa mu banyagihugu babaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abo banyagihugu bafise impungenge ko bashobora gutikira kubera ikiza COVID-19 aho ni nyuma yaho abakozi batanu bishira hamwe Kamebu ibika imiti ikoreshwa mu gisata c'amagara y'abantu bapimiwe bagasanganwa umugere wa corona abo bakozi baba mu bagwayi kambere no mu banyagihugu abanyagisagara ca Bujumbura basaba leta kuva mu gacere rimwo ifata ingingo zokinga irandagata mu banyagihugu gico kiza inkuru na Eric Kwizera kuri wa kane gerekezo ya gatanu myandagaro n'umwaka wa 2021 ibitoro vyerekanye ko abakozi batanu b'ikigo cy'igihugu kijejwe kugura no kubika imiti mu Burundi Kamebu banduye umugera wa coronavirus ico kikaba catumye abarongoye ico kigo bategeka abakozi bose kwipimisha uwo mugera abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bafise ubwoba ko hashobora kuba ihanahanwa ry'uwo mugera mu bibanza vyinshi bihuriramwe abantu benshi harimo n'ibitaro kubwo amasoko yacu ngaho mu gisagara ca Bujumbura atumenyesha ko abo bakozi uko ari batanu bari bafise ibimenyetso bisa n'ivyo wa coronavirus imbere yuko baja kwipimisha nayo abakozi bakora muri ico kigo bamenyesha ko bamaze kumenya ko bagenzi babo bagwaye ico kiza vyabateye ubwoba ko basanzwe bamana kenshi abarongoye ico kigo baciye badutegeka kuja kwipimisha ubwo nyene atanumwe avuyemwo bakavuga kandi ko ubuyobozi bwa Kamebu buriko buragerageza guhagarika irandagata ry'uwo mugera wa corona muri ico kigo abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura babandanya bavuga ko umurindi w'irandagata ry'ico kiza uteye amakenga cane mu bitaro bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura aho bavuga ko ikibabaje arabarongoye igisata c'amagara y'abantu badashaka ko bivugwa cane kandi abagwaye umugera wa coronavirus bariyongereye cane eka mbere n'inyandiko zibuza abaja kuramutsa abagwariye mu bitaro zikaba zimanitse ku vyumba bagwariyemo abaforoma bategeka abagwaza kwambara udupfukamunwa iyo bagiye mu vyumba birimwo abagwaye kandi bakikingira kugira ngo ntibanduzanye ngivyo bikaba vyerekana ko abajejwe ivy'amagara y'abantu bazi neza ko hari abagwayi benshi uwo mugera muri ivyo bitaro ngo naho harabanduye benshi kwambara agapfukamunwa ntibikiri itegeko mu modokari yo kunguruza abantu ingingo yari yarigeze gufatwa ariko ishirwa mu ngiro ryayo ryamaze umwanya urumerumara abantu baragundana mu kwinjira mu modokari abunguruza mu kivunga ntibagikaraba imbere yo kwinjira kandi mu kwicara baregerana atana kimwe binona nayo uwambaye agapfukamunwa arabwa nk'uwarenza akarimbi kandi karuwo kunegurwa bamwe bavuga ko ari vyazanywe n'abazungu kugira ngo bakore urudandaza muri nondwe abantu barenga 100 baratowe umugera wa corona ku barenga 500 bari bapimwe ku mugwa mukuru wa politike Igitega ngo naho umushikanganje ajejwe amagara y'abantu avuga ko ibiriko birakurikiranwa neza mu burere bubiri bw'ubuvuzi mu ntara za Kirundo na Ngozi amavuriro n'ibitaro vyararengewe n'abagwayi b'umugera wa coronavirus abanyagihugu cane bo mu gisagara ca Bujumbura bakaba batakambira leta bayisaba kuva mu gacerere imaze nk'iminsi ifata ingingo zikinga ihererekanywa ry'uwo mugera hataratikira inganda mu gihugu
arakoze na Eric Kwizera. Abasore bane baherutse gufatwa bagasinzikarizwa ubuzima bakongera bakanafungwa bari mu bantu bagwanya inyigisho z'amacakubiri zitangwa mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda. Izo nyigisho zikaba zitangwa n'urongoye ikigwati gisanzwe kibamwo abarundi benshi muri iyo kambi citwa Kashojwa se gitazirwa Niyubuja. Inshuti n'abagenzi babo basore bane n'ubu babandanya basaba abaharanira agateka ka zina muntu kubafasha kugira ngo barenganurwe ngo kuko bariko barenganywa. Inkuru na Arakaza Jean Baptiste. Imvo yatumye iyo misore ihagarikwa ikanasinzikarizwa ubuzima nk'uko duherutse kubibabwira nihaguruka ryabo mu kwiyamiriza umukuru arongoye ikigwati babamwo ku nyigisho z'amacakubiri atanga mu mpunzi z'abarundi. Uwo nawe mu ntango ngo babona ko ari kwiyamamaza kugira bamutore aserukire ikigwati abamwo kigwiriyemwo abarundi naho yakoresheje imvugo yo kwanka abatutsi yamara bahavuye babona ko batobisabira ko kureka umuntu acanishamwo impunzi. Iyo misore iraheza iramwiyamiriza. Kurikira umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nakivale, ijwi ryiwe tukaba twagerageje kurihindura ku mvo z'umutekano wiwe. Cyatanguye aho uyu mucamani nyene yaja mu ngo z'abantu agenda yigisha ububi bw'umututsi. Kandi mu ntango umuntu yari yibaza yuko byari bijanye byari bijanye na kampanye y'amatora, kubera urabona aragera igihe hakaba amatora y'abaciramani, urabona ukuntu inzego zigenda zirasumbasumbana. Hanyuma rero mu ntango wamenganiye ivyo mugabo naho nyene tutfa ivyo byose nta mpamvu yuko umuntu yokwiyamamaza ashira hasi ubwoko bumwe aduza ubundi, mu ncamake abiba urwanko mu bose rimwe, na cane cane ahantu hungaha mu buhungiro. Yahereye ico gihe urwo rwaruka rero nibo rwashoboye rero guhaguruka ruravuga ruti oya, ibi bintu ahantu twahungiye ngaha hantu twari dusa n'abahunze ibintu mwe n'ivyo. Uwo mugabo ngo yatumye akora ico gikorwa cyo kubiba urwanko muri bene Burundi akoresheje amayeri, aho mbere ngo yaciye atangura no gufasha bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo anyegeze ivyo ariko arakora. Abakiri bato bamwiyamirije ngo yaciye atangura kubagiriza ko ari abagumutsi, eka mbere abita n'abanwara umugi mu ntumbero yuko abantu bose bamenya ko ataco bubaha. Kubera yamaze kuba umucamani umuyobozi, yaciye agira inguvu agafasha bamwe mbere bashaka no mu batutsi akabafasha, mugabo akabafasha yangenga bitekerezo atari uko yaheze n'ubundi aguma ashishikara aja mu bantu yigisha. Kandi ibyo si ibintu urabizi bikorwa ku mugaragaro. Mbere bashaka n'ikintu kinatangaje cyane, umuntu yovuga ati mbega none kubera iki abajene aribo bahaguruka ko none biki n'ibiki. Mu bisanzwe byose urabizi yuko abajene nibo bahaguruka, abandi bo umenga ni bantirumbeko. Kandi ikindi nacyo bashaka, uwo mucamani yaciye agomba kugira inkinzo, ikintu c'uko abita abagumutsi batagira indero, bamushirukaniriza, batubaha ubuyobozi, aho abanywara umugi acazana ibintu mwe n'ivyo bonye. Abantu bose bakaca bababona ko akagwi k'abanywara umugi k'abantu b'intagondwa, mugabo hariko harahishwamwo ikintu co kwigisha ivyiyumviro bibi vyo kuzana amacakubiri ngaha hantu. Na nyaburya uwahunze yaba umututsi yaba umuhutu aba yarahunze ubutegetsi bwa Gitega. Rero niyo imvo n'imbano y'ibiriko biraba uno munsi. Icuti n'abagenzi babo bafashwe bakaba basaba abaharanira agateka ka zina muntu kurikirana dosiye y'abo bantu ngo kuko bariko bararenganywa. Bamwe mbere bakaba banavuga ko uwo mutware ariko agerageza kwerekana ko umutekano wiwe ubangamiwe mu kurementaniriza abo bantu kugira ngo bikunde ko ishirahamwe rijejwe impunzi kw'isi ASER rifata ingingo ryo kwimurira mu gihugu ca kure nk'Iburayi iyo mpunzi. Mu makuru yacu tukazobamenyesha uko uruhigi rw'ugwaruka rwiyamirije iyo ngendo yo kubiba amacakubiri mu Barundi mw'ikambi ya Nakivale igihugu c'Ubugande rwifashe. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu. Harageze Barundi kazi. Oya, trop. Tuvi buzimu tuji buntu.
tuvi buzimu tuji buntu. ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona ata kindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajamo. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntaco ngo ndenganirijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Shimwe mwebwe mwese mwariko murakurikira ano makuru, bagenzanje bo mu ruganda rwa Radio Haguruka bamfashije kuyegeranya, nabo nyene bakoze ntibagiye kandi na Oben Felix Rankunda eri mu buhinga bw'ivyuma. Aline Munezero nari kuri mikro ndabasezeye ndabifuriza ibihe vyiza naho ubutaha.